izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Ora n'Umukama. Ni vy'ukuri Yezu ni muzima, niwe atubwira ati ndagiye ariko nongere ngaruke. Ashaka kuba muri twebwe, kuko atubwira tubunkunze nzoheza nziwe, na Data azomukunda tuziwe, duheze tubane nawe. Ubwo buzima bubonekera muri twebwe, ni twebwe tujeje kubwerekana mu kugendera ubwo rukundo yaturaze, mu kuba mu mahoro twumva aduha, atameze nk'uko abisi bayatanga. Twugurura umutima wacu ngo twakire ingabirano y'Imana, dufise umutima ugororotse mu kwigaya akabi twakoze. Ndirega ku Mana rugira vyose no kuri mwebwe bene wacu, kuko nacumuye cyane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwibagiza ivyo nategerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbazwa yamye arumubikira, n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu musabire ku Mukama Imana yacu. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu iduha ubuzima budahera. Gloria in excelsis Deo.
Mana mushobora byose, nuduhe guhimbaza n'umutima wacu wose iyi minsi y'agahimbare yo gushemeza umukama yazutse, maze ivyo twiyibutsa mu muzirikanyi wacu tuvyerekane mu bikorwa vyacu. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, bamwe bo muri bo bari bamanutse i Antiyokiya bava mu Buyudeha, bahora babwira bene wabo bati, nimutagenyerwa nk'uko Musa yabitegetse nimuzokira. Niko gushira kubiri batangura guhaririza Pawulo na Baranaba, bashinga rero ingingo ko Pawulo na Baranaba na bamwe bo muri bo badugiye Yerusalemu ku batumwa n'abakurambere ngo babatature. Bahejeje kuvyihweza neza, abatumwa, abakurambere hamwe na ekleziya yose baje ingingo ngo batore bamwe bo muri bo babarungike i Antiyokiya bajane na Pawulo na Baranaba. Abatowe ni Yuda bahora bita Barasaba be na Silasi, abantu b'icubahiro. Babarungikana ibaruwa rivuga riti, abatumwa n'abakurambere ari bo bene wanyu, turabatasha bene wacu bo mu mahanga bari Antiyokiya, muri Siriya no muri Silisiya. Twarumvise ko hari bamwe baje bavino baza tutabarungitse, bakaza kubatera ubwoba babavyimvye umutima. Twaragiye inama imwe, turatora abantu bo kurungikana n'abakunzi bacu Pawulo na Baranaba, bahevye amagara yabo bakigura umukama wacu Yezu Kristo. None rero turabarungikiye Yuda na Silasi ngo babashikirize ivyo tubarungikiye. Mutima mweranda na twebwe ntitwashatse kubaremeka ivyo mutoshobora, kiretse ibintu vy'intashinguka. Ntimurye inyama zitubigirwamana, mureke ikiremve n'inyama z'ivyaniguwe, ntimukore ibitera soni. Nimwirinde ivyo muzoba mugize neza. Komera kwibanga. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana nitugirire imbabazi, niduhezagire. Inyonga zawe nizituboneshereze, inzira yawe nayo nimenyekane ku isi, intara zose nizimenye kuri Umukiza.
intara nizivyine zihimbagwe kuko uca urubanza rutunganye ku isi uratwara ibihugu mu butungane ukayobora neza intara zo ku isi yose. Intara nizivyemere yuko uri Imana, nizivyemeze zose hamwe. Imana nihezagirwe, yongere nisengwe kuva iyi si ikagera. Ibyo dusoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani. Jewe Yohani mbona umumarayika anjana mu vyiyumviro ku musozi muremure, anyereka igisagara ceranda ca Yerusalemu kimanuka kiva mu ijuru ku Mana, kirimwo ubuninahazwa bw'Imana. Ubusayangane bwaco busa n'ubwibuye ry'akabuyenge ry'igiciro ntangere, nk'akabuyenge gaca ibibatsi kitwa yasipi. Cari gifise urugo runini kandi rurerure, ibirimba 12, n'iruhande y'ivyo birimba hakaba abamarayika 12 n'amazina yanditswe ko ariyo mazina y'imiryango 12 y'Abanyisirayeli. Mu buseruko ibirimba 3, mu buraruko ibirimba 3, mu manuko ibirimba 3, no mu burengero ibirimba 3 nyene. Urugo rw'igisagara rwari rufise amashimikiro 12, kuri yo handitse ko amazina 12 y'abatumwa b'umwagazi. Bisubiye kandi nta sengero nabonye muri ico gisagara, kuko umukama mushobora vyose ari sengero ryaco hamwe na wa mwagazi. Kandi igisagara ntigikeneye kwakirwa n'izuba canke n'ukwezi, kuko ubuninahazwa bw'Imana mukiboneshereza, kandi kuko umwagazi ari we rumuri rwaco. Iri ni ijambo ry'Imana. Yes.
ryanje niryo data yantumye. Ivyo ndabibabwiye tukiri kumwe, ariko wa mutabazi mutima mweranda data azorungika ku izina ryanje niwe azobigisha vyose, yongera abibutse ivyo nababwiye vyose. Ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ntimusimbwe n'umutima kandi ntimutinye. Murumvise ko ndababariye nti ndagiye meze ngaruke muri mwebwe. Iyo muba munkunda mwari guhimbagwa nuko ngiye kwa data, kuko data ari wanduta. Nuko rero ndabibabwiye bitaraba, kugira ngo aho bizozira muze mwemere. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. N'uwushika ku mutima aba ari ku mutima, kandi umuntu ukunda wubaha. Ijambo mwavuganye urigumya ku mutima. Nayo ahandi umuntu akubwiye ijambo rigaca risigara aho nyene, mugahura ejo hirya y'ejo wagibagiye, uba umugaye, kandi nawe nyene arababara kubona ikintu mwayaze vyabaye amasigara cicara. Arababara, yumva ko wamutesheje umwanya, yumva ko wamukengereye. Kuko umuntu ukunda, umuntu wubaha, ico muvuganye uracumviriza neza, ukakigumya, hanyuma ukakirangura. Iyo kiranguye ndetse ko wewe uhimbagwa no kurangura ijambo mwavuganye n'umuntu ukunda kandi wubaha, urabirangura kugira ngo nawe nyene umunezereze. Kuko iyo wakoze ikintu mwasezeranye n'umuntu uzi ko ukunda, urahimbagwa no kubona wabishitse, kuko uzi ko biza kumuhimbara, biza kumunezereza. Hajya agahimbare k'ukuri ntikari gusa mu by'indyohera jewe, agahimbare k'ukuri kari no mu kunezereza abandi. Agahimbare k'ukuri kari mu kugirira neza abandi. Iyo ubonye yuko abantu ukunda canke abandi wagize ikintu kibagirira akamaro, ico kiguha akanyamuneza kuzuye. Igihe Yesu avuga ati rero uwunkunda azozigama ijambo ryanje, nico kizoba ikimenyetso cy'uko vy'ukuri ijambo Yesu yatubwiye twarigumije nkama. Kandi sukurigumya gusa ngo ndagyibuka, nukubanza kuryumviriza ukaryakira, hanyuma ukarishira mu ngiro. Kuko irushize mu ngiro uba werekanye yuko uri umuntu w'umwizigirwa. Iri jambo rero Yesu avuga si jambo iryo ari ryo ryose. Igihe yavuga ati azozigama ijambo ryanje, tumenye ko ijambo ry'Imana atari akantu k'akajambo gusa umuntu avuga gaciye ngaho karengana. Si amajambo y'umunwa. Ijambo Yesu avuga, ijambo ry'Imana, Yesu yerekana wenyine ubwiwe ko atari igiwe. Avuga ati ivyo nababwiye
jewe nivyo nakuye kwa data. Aha muri Bibiliya ijambo bita bagita dabar berekana yuko iri jambo Yesu ariko aravuga ari jambo ryavuye mu nda ya data, kuko ijambo ni ikintu kiri mu nda y'umuntu kure, ni ikintu umuntu abitse kure ku buryo yaramutse agisohoye akakigushikiriza mu by'ukuri abakugururiye umutima wiwe, mu by'ukuri abakwihereje, kuko akubwiye ibimugize, kuko akubwiye itunga ryiwe afise muri watwaye, kuko akubwiye ivyiyumviro n'ivyifuzo biri hariya mu ntimatima y'umutima wiwe, kuko ico bita dabare ngaha mu Bayahudi nico bashaka kuvuga, ni kimwe umuntu abitse mu nda kure. Iyo bavuze ijambo rero baba bashatse kuvuga ico, bisigura ko Yezu rero iri jambo avuga ari jambo adushikiriza rije rivuye kure, ni jambo rivuye mu nda kwa data, saka jambo gatoyi rero karengana. Nico gituma iri jambo Yezu avuga atari amajambo gusa agenda mu kirere, ahubwo iri jambo niryo ryigize umuntu, ni Yezu Kristo wenyene. Yohani Mweranda avuga ati ijambo yigize umuntu akabana natwe. Abakera cyane n'abubu ngira ngo barabigira, kandi ivyo biri muri kamere y'umuntu. Iyo umuntu agukunda, iyo umuntu agufise ku mutima, birakunda gushikira abavyeyi ahamagara umwana wiwe akamutwara ku ruhande, akamushyira ku ruhande akamubwira ati ndafise ikintu ngomba kukubwira, kandi si ijambo umuntu avuga minsi yose, agaheza akamubwira ijambo afise ku mutima. Akenshi abo baba vyarashikiye umuvyeyi canke uwundi muntu yamwizigiye akamushyira ku ruhande akamubwira ati ndafise ikintu ngomba kukubwira, ndafise ikintu ngomba kugusigarana. Cyangwa umuvyeyi yumva ageze mu za bukuru arashobora guhamagara abana akababwira ati hari ijambo ngomba kubasigira. Ni ukuvuga si ijambo s'amajambo asohoka, ni ikintu gihambaye agira basigire, ni ragi agira basigire. Naho atari ibintu biboneka, hari ijambo agira bashikirize, azi neza ko iryo jambo mu gihe boritwara bakarizigama bakarigendera bakarikurikiza, azi neza ko iryo jambo ari ryo rizobubaka. Kandi iyo umuntu ahejeje kuvuga gutyo yama yihanikiriza, arihanikiriza akakubwira ati mwana, iri jambo ndakubwiye ntuzugibagire, mwana iri jambo ndakubwiye uzoba unteye iteka niwarigendera, ntuzumpemukire mwana, ntuzumpemukire. Kenshi barongera ko utujambo bene utwo, ntuzumpemukire, ntuzuhemuke nturenge kuri ibi ndakubwiye. Uyo muntu rero naho yoba yarapfuye, naho hohera imyaka 50, uwo muntu yaribwiwe, naho yoba yaribwiwe akiri umwana, abandanya avuga ati data yasize ambwiye ngo nanje mbwirizwa kubigendera, mbwirizwa kubirangura. Mbere na wenyene abana vyaye agaca bibasigira ati data yambwiye ati nanje ndababwiye, nanje ndababwiye, iri ni ragi ijambo. Iryo jambo rero ugasanga umuntu ararizigama akarinda saza atagibagiye, kuko ari ijambo ryavuye ku mutima. Ijambo rero Imana idushikiriza ntimurifate nk'ijambo rirengana, ni ijambo rivuye mu mutima w'Imana kure. Aha Yesu avuga ati na jewe si jewe, ati ibi mwumva mvuga si ivyanje, nicyo data yantumye. Kristo niwe jambo yaje ava mu nda ya data. Uryakiriye rero aba yakiriye mu by'ukuri Yesu Kristo wenyine. Uryakiriye akarigendera aba yerekanye ko ari umwana w'Imana, kuko bari kagendera ijambo ryavuye ku mutima w'umukama yadusigaranye muri Kristo. Imana ishaka
ukengera umukama. Iyo urenze ku kintu umuntu yakubwiye uba umukengereye. Uwunkunda azozigama ijambo ryanje. Iyo arizigamye baramushima uyo muntu bakavuga bati ujya muntu n'umuntu azi kuzigama. Ujya muntu n'umuntu azi kugumya. Ujya muntu aragumya. Abakirisu nibo bambere bakwiye kugumya ijambo ry'Imana kuko nigi wanyu. Nimwe mukwiye kurigumya, nimwe mukwiye kuritunga. Uca dutangura ukwezi kwa Bibiliya, ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kuzotwibutsa kumenya yuko Yesu yadusigaranye ijambo, kandi iryo jambo ni wenyene ko dukwiye kurigumya tukarizigama tukaritunga, bikabonekera no mu kimenyetso cyo gutunga Bibiliya kugira ngo tuze turagiyibutsa, tuze turaja kurivomamwo ibidufasha kumurikira ubuzima bwacu, tugende kurivomamwo inyishu mu gihe turi mu madidane tutamenye icyo dufata n'icyo tureka. Ijambo ry'Imana riraduha umuco. Uwunkunda azigama ijambo ryanje, nayo ahandi ho acika ikitumva cyangwa akita intumva. Turakunda kuvuga intumva. Umuntu w'intumva w'ukuri nuti ijambo ry'Imana ntarigendere uko riri. Yesu ati ndagiye nongere ngaruke, ndagiye nongere ngaruke, ndagiye ntagiye. Tuzohimbaza umunsi mukuru wa Sensiyo iyo urira mu ijuru rya Yesu. Yesu ati ndagiye ni ukuvuga azobasezera ntibabe bakimubona. Mugabo ababwira ati mwari mukwiye kunezerwa kuko amaze kugenda kurira mu ijuru azoca barungikira mutima mweranda. Uwo mutima mweranda rero niwe aza kuba mu mitima. Bakwiye kunezerwa kuko asubiye kwa Data, kuko Data azoca arungika mutima wiwe mweranda. Ni mutima wa Data, ni mutima wa Yesu, ni mutima wa Data na Mwana. Yesu amwise ngo ni mutabazi. Avuze ko ari uzoza kubigisha akabashikana ku kuri kuzuye. Avuze ko ari uzoza kubibutsa. Kuza kubibutsa iki? Ijambo. Azoza kubibutsa ijambo nasize ndababwiye, ariryo jambo rizobatunga. Nimwarigendera nizo rizobashikana mu buzima budahera. Ndagiye nongere ngaruke. Aragiye ariko ntagiye. Kuko muwakiriye mutima mweranda, erega ni mutima wa Data na Mwana bayakiriye Imana yo nyine ubwayo. Aha hari ikinyegezwa cy'ubutatu bweranda. Ntituzomubona n'amaso, mugabo ashaka kuba mu mitima yacu kubwa mutima we mweranda. Aheze rero agira ubucuti n'umuntu mwumwe ukwiwe. Aho umuntu wese aherereye abane nawe, ngo na Data azomukunda. Kuko iryo jambo Yesu atubwira ati riva mu nda kwa Data. Duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Aha bari kubavuga ingene Imana yatugize ingoro yayo, tukaba ingoro ya mutima mweranda. Tuzomugira ingoro yacu, ni kubwa mutima w'Imana aza muri twebwe. Mbere inyuma y'umunsi mukuru wa Sensiyo tuzoca dutangura kwitegura twambaza mutima mweranda kugira ngo aze muri twebwe, kugira ngo aza twigishe, kugira ngo aza dutagatifuze, adufashe kuba abigishwa b'ukuri ba Yesu Kristo. Iri jambo Yesu yarisigiye ekleziya kugira ngo ibandanye rimenyesha, irisamiriza mu makungu. Ekleziya niyo yashinzwe iri jambo. Ekleziya niyo irudushikiriza kandi ikaduha no kutegera intumbero yayo. Nicyo gituma twumvise mu gisomwa cya mbere no mu gisomwa cya kabiri batubwira ingene ekleziya ya mbere yakora. Mu gisomwa cya kabiri twumvise yuko ekleziya sishira hamwe by'abantu bisanzwe, si iby'abantu bigiriye bonyene. Yohani mweranda mu byo yeretswe abonekerwa atwereka Yerusalemu nshasha yamanutse
ava mu ijuru akatwereka ingene yubatse, akatubwira ko muri iyo Yerusalemu nta sengero ngo yabonye. Yerusalemu yose cyabaye igisagara ceranda, nta yindi sengero bakeneye, kuko hagati yayo havyagiye umwagazi, hagati yayo ariho Imana ivyagiye. Yerusalemu shasha rero ni igihugu c'Imana gikikuje Imana yabo. Imana iri hagati muri bo, Imana ari ibegeranya, Imana ibasangiza agahimbare k'ubuzima budahera. Iyo Yerusalemu twereka yuko irimwo ya miryango 12 twumvise ivyo badondoye, naho no kwirirwa ndabigarukako. Ariko kandi bakatwereka ko ishingiye ku mazina 12 y'abatumwa aribo bagize umushinge. Umushinge iyo Yerusalemu shasha yubatseko. Aba batumwa rero bitwereka yuko iyo Yerusalemu ishingiye kuri abo batumwa 12 Yesu yashinze. Nico gituma mu gisabisho cyo kwemera twama tuvuga ko twemera ekleziya imwe ntagatifu ishingiye ku batumwa. Niba abandi 12 hari abantu maze iminsi numva bamaze kwiha amazina y'abapotre, abitwa ngo apotre, abandi bakiyanye amazina hambaye. Ni 12 ishingiye ku mazina 12 y'abatumwa batowe na Yesu. Ekleziya Katolika ishingiye kuri abo 12. Abandi bose twebwe tugezeho ubu tuza twisunga abo 12. Naho hoza ibishasha biza vyubahiriza kandi biri mu ntumbero imwe n'uruhererekane rw'ukwemera twarazwe na basokuru kuva kuri aba 12. Umuntu atanguye ikindi kintu cy'iruhande kitari mu rukurikirane no mu ntumbero y'inyigisho twashikirijwe n'abatumwa, abari umwangushi, abari umubeshi, cyane bimwe twita mu nkuru nziza mu mushimusi. Umuntu aba yironderera utwiwe cyane yironderera ubwami bwiwe. Ekleziya ishingiye ku nkingi 12. Aba bazotora n'abandi batumwa baza kubafasha, ariko ububasha bwabo burafise aho bukomoka kuri Yesu Kristo yahaye abatumwa 12. Aba rero nibo bashikirijwe iri jambo kugira ngo babimenyeshe. Nico gituma twumvise aha i Antiokia hadutse impari, aho ni mu gisomwa cya mbere. Hadutse impari, haza abantu kandi b'abakristo bariyadukiza, baca batangura gushikiriza inyigisho biyumviriye bo batatumwe n'abatumwa, atavyo bababwiye kuja kuvuga. Batangura kubwira abantu ngo mutemye gukurikiza imigenzo y'Abayahudi, umutagenyerewe ntibishoboka ko muba abakristo b'ukuri. Paulo na Barnaba bahashitse bagwa muri izo mpari, barabahaririza nabo nyene, kandi tuzi ko Yesu yamwitoreye ku nzira y'i Damasi akamugena kugira ngo azobe umutumwa w'amakungu. Babonye binaniranye, aha rero niho umutima mweranda aca barongora, akabosha akavuga bati ingo tugende i Yerusalemu tugende kubaza abatumwa, kuko aribo Yesu yagize inkingi. Na Paulo mweranda yarubaha ubwo rwego rw'abatumwa. Ingo tugende i Yerusalemu duheze tubaze abatumwa, baheze badutature, baheze batubwire ico tubwirizwa gukurikiza. Ekleziya kiratunganya urwo rugendo, baca baja i Yerusalemu, baraheza babonana n'abatumwa, bagira inama, batuma ko abatumwa bose baricarira ico kibazo. Bega abantu bahindutse bavuye mu mahanga b'abapagani, bega tuzobafata gute? Bega birakenewe ko tubanza kubahatira ku mategeko ya Musa,
bemewe na bose, Yuda n'uwitwa Silasi, baca babaha urwandiko rwemeza ko ari bo ntumwa zirungitswe n'abatumwa, kugira ngo muri ekleziya ntihagire abantu biyadukiza, ntihagire umuntu yiyadukiza avuga ngo jewe nabwiwe, ngo jewe bimeze uku. Nta wiyadukiza. Baca barabavuga bati ngo twarumvise ko haje abantu ngahi wanyu ngo tutabarungitse, tubarungikiye rero aba bantu babiri b'intungane, Yuda na Silasi, kugira ngo babashikirize ingingo mutima mweranda na twebwe twashitse, kuko ekleziya irongorwa na mutima w'Imana. Baraheza barasoma izi ngingo, ibintu basabye abapagani n'abanduka. Aha twumvise ibintu bitatu, kandi n'ubu na twebwe tuguma twiyibutsa, naho tutari cyo kimwe n'aba bantu b'Antiyokiya bavuze ko ari ingingo ntabanduka. Icya mbere babasabye kugira ngo by'ukuri baba bigishwa ba Yesu, bababwiye ibintu bitatu birinda. Icya mbere barabwirizwa kwirinda kurya inyama zaherejwe ibigirwamana, barabwirizwa kwirinda kurya izo nyama. Ibi bisigura iki? barabihanije ikintu cyose kijanye no gusenga ibigirwamana, barabihanije ikintu cyose kijanye no gusenga ibigereranyo, no gusenga shetani, kwaba ari ukuraguza, kwaba ari ukuja kubandwa, kwaba ari ukuja guhereza impuka imitima mibi cyane ibitari Imana cyane ibigirwamana. Barabihanije mbere no gufungura ku mfungurwa z'ababandwa, birabujijwe gufungura ku mfungurwa zaherejwe Imana kuko ziba zihumana. Ndazi yuko kera mu Burundi abantu babandwa hariho abatari bake bafunguye bongera baranwa no kunzagwa cyangwa impeke n'izindi nzoga ziriko zirakoreshwa muri bene iyo migirwa. Ivyo bemeza bati umukirisu arabwirizwa kwitandukanya
zose z'ubuzima bwacu, mu mpande zose z'ubuzima bwacu. Ekleziya imurikiwe n'iri jambo ry'Imana, ifashijwe na mutima mweranda, iratumurikira ikatwereka inzira dukwiye gufata, ivyo dukwiye kwirinda kugira ngo tugume twitwa abigishwa ba Yesu Kristo. Bitabujije ko mutima mweranda aduha ingabirano zitandukanye kugira ngo umwe wese agire icyo aterereye, yubake umuryango wa Ekleziya, yubake n'umuryango w'abantu. Twitegure rero muri iyi minsi iza kwambaza uwo mutima mweranda, umutabazi niwe aza kutwigisha by'ukuri, niwe aza kuturongora, niwe aza kudushira mu rukundo rw'Imana kugira ngo tuba abakunda Imana